kwemereza hamwe ibimenyetso biranga imigambwe n'ivyo bazokwitoza ku giti cabo hamwe no gutorera hamwe inomero zizoba zigize ivyo bimenyetso bizoshirwa ku ikarata y'itora niyo ntumbero yahuje abagize umugwi wigenga ujejwe amatora seni bari kumwe n'abanyamigambwe izoja mu matora y'ibihumbi 2020 iri kumwe n'abazokwitoza ku giti cabo. Muri iyo nama habajijwe ko nimba bivuyemwo bitofatwa nk'imfata kibanza kuko ngo hari n'abazitaba amatora y'ibihumbi 2020 batari bitavye iyo nama. Ku bantu batari ngaha hariho murabona twebwe gushika umunsi hari abantu benshi bakiri qui se sont déclarés candidats mugabo batarakwiza vyangombwa notama amakosyon amadosiye n'ibiki tuzoba de véritable candidat twujuje toutes les conditions. None ko umengo izi nimero twatoye zava zibuja gose nukuvuga rero je nabona umengo ce n'est que vraiment très indicatif. Anosiata niyo nkuru icegera c'umukuru w'umugwi ujejwe amatora seni avuga ko atanama nk'iyo izosubira gutunganywa ngo batitavye iyo nama bazobandaniriza ku rutonde rwashizweho. Muga mu nteguro ya seni ko twateguye iyi séance nukuri iyi séance si validation provisoire ni validation y'ama insigne mwebwe nyene muri ngaha twatumiye mwaduhaye no gutora umwe wese nimero izojana na insigne yiwe. Ikintu cha provisoire hamwe n'abanumvise nabi muraca mu ntunga wacumvise neza araza kugishimangira yaba yacumvise mugaku kwerekeye iyi séance tugira duti si provisoire. Hari n'abashikirije amakenga bafise ku ngingo y'104 isanzwe ivuga ku bihano bizohabwa abazoba bikuye mu matora. Mu gihe umukandida independent akwije ibyangombwa yasabwe canke hakaba izindi ngorane zituma iyo dossier yiwe canke iyo candidature yiwe iba rejetée, simbona rero engagement yiwanje kuko mutemeye ma candidature kubera peut-être ntakwije ikina kiriya canke hari kibuze nibaza yuko muri ico gihe munyangiye kuvuga ngo nije sokoye je no ngerageza kurondera ivyo nshoboye mugabo mu gihe ntabironse rero canke mu gihe mumbwiye ngo hari kosa iri naririya hanyuma dossier yanje ikaba rejetée nibaza yuko atangagement nini mba mfise kugira candidature yanje yana. Uwasanzwe ari cegera c'umukuru w'umugwi ujejwe amatora avuga ko iyo ngingo ihana uwikuye mu matora yaramaze gushirwa ku rutonde rw'abazoja mu matora n'ibimenyetso biranga umugambwe wiwe vyaramaze gusohoka. Ukugira validation y'ayo madosiye senikiga neza ikabona yuko ibyo mwatumye bikwije amategeko nk'uko yabibasabye mugaheza mukaja ku rutonde n'iyindi etape n'ubwo rutonde twibaza yuko muzoheza mukarumenya ababaye hoteli kuri iryo tora nabo byagoranye bimuzoheza mubabone. Muri ico gihe rero uwabaye hojete kubera imbo canke imwe n'iyindi n'amategeko aravuga ati iyo seni yakuyemo umuntu dossier akabona ati je ndari mukuri arafise n'uburenganzira bwo kugira aho kura. Mugabo rero iyo abonye seni yamukwema agasanga bya bindi byari byatarakwije ico gihe ingingo y'104 ntiheza ngo imufate kubera ya karata n'ibindi byinshi byokozwe ntibiba biratangura gusohora amahera ntabaratangura gusohoka. Mwomenya ko ikiringo ntarengwa cyo kuzoba bahejeje gutanga ibimenyetso bizoja ku ikarata y'itora ari gushika kwigenekezo rya 5 ntwarante kubazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu no kwigenekezo rya 10 ntwarante kubazokwitoreza ikibanza c'umushinga amateka no mukenguza amateka hamwe n'igenekezo rya 5 ntwarante kubazokwitoza mu bibanza byo kuja mu nama mpanuza jambo z'amakomine.